ego n'umunezero ukomeye ko turi imbere y'Imana, turiko turumva amajambo meza y'Imana. None rero dukoresha umwanya neza, dusome amajambo y'Imana muri Zaburi ya 75. Zaburi ya 75. Duhere ku murongo wa 2 dushikane ku murongo w'8. Nimero z'ukaratasi na 663 n'isezerano rya kera. Reka dusome. Igihe nashinze n'icyashika nzoca imanza ziroranye. Iyi si nyiganize ngo n'abayibako bose ni jewe ngumije inkingi zayo. Mbwira birata ntimukirate, n'abanyakibinini ntimukavyura ihembe ryanyu ngo muritunge kw'ijuru, ntimukavuge mushimantaje amazosi. Kuko gushikwa hejuru kudaturuka iburasirazuba canke iburengerazuba canke mu bugaragwa bwo ku misozi. Ariko Imana niyo mucamanza, icishuwe bugufi igashira uwundi hejuru. Kuko mu ntoke z'Uhoraho hari agakarabo karimo vino ibira, kuzuye vino ituriranije, arayisuka. Nukuri abanyakibi bo mw'isi bazokwiranguza urukoma rwayo bagire gute? Barume. Haleluya. Turagushimiye Mana yacu ko waduhezagiye ukatwegeranya, ukaba uriko uraduhezagiye, ukaba uriko uratugaburira, ukaba uriko uratumenyesha amabanga, wihishurira umwe wese ukugomba. Ushishikare n'ubu ufatemere shetani n'abadayimoni, byose bikorwa mu izina rya Yesu, amen. N'Imana ngaha yariko iravuga, hanyuma rero ivugira mu musavyi wayo Asafu, ivuga aya majambo akomeye duhejeje gusoma, ngo igihe nashinze n'icyashika nzoca imanza zigize gute? Ziroranye. Imana iravuga ati isi nyiganitse bo n'abayibako bose, ati ni jewe ngumije inkingi zayo. Ati ndabwira abirata ati ntimukirate, n'abanyakibi ati ntimukavyure ihembe ryanyu ngo muritunge kw'ijuru. Oya, kuko gushikwa hejuru ntiguturuka iburasirazuba canke iburengerazuba canke mu bugaragwa bwo ku misozi. Ngo ariko Imana niyo muki. Igihe nashinze gicagera ngo nzoca imanza zigize gute? Abacamanza ngaha bariho, kandi abantu baravye imanza. Imanza zicirwa n'ugize gusa. Eko no, urubanza rwawe nirwaba ruri muri sentare y'intango, ruzocirwa n'abacamanza bo muri sentare y'intango. Kandi nirwaba ruri muri cour d'appel hariya, ruzocirwa hariya nyene. Ufise dosiye niwe aba afise ububasha bwo guca imanza. Ngaho Imana yariko iravuga isi, ibibera mw'isi. Kuko nkajya ku murongo wa 3 murumva Imana yavuga ngo iyi si nyiganitse, bana bayibako bakanyiganika, ngo ni jewe mfise inkingi zayo. Kandi hajya mu guheza twumvise ku murongo w'indwi ngo ariko Imana niyo mucamanza. Suko niyo mucamanza, ego kazi niyo mucamanza icira imanza isi. Hajya ngo nukuri abari mw'isi ngo bazokwiranguza urukoma rw'agakara, nukuvuga urukoma rw'iki uburake buri mu gakarabo k'Imana ngo ruguma
reka tugende bukebuke. Yesu abaheze. Iyo ndibuka aya majambo yuko Imana ariyo ifise byose mu bintu, ariyo ifise amadosiye yose, jewe ndaneze ndagahwa rwose ndamererwa neza. Siko murumva n'umukozi w'Imana avuye ngaha arahejeje kuvuga ibitangaza Imana yagize gute. Kandi hajya ku murongo wa mbere naho tutahasomye havuga ngo Imana ikwiza ibikorwa byiza Imana yagize gute, yakoze. Abantu bakwiza ibikorwa byiza Imana yakoze. Ntabwo niyumvira ati nk'igihe hoba umunsi mwiza ishengero rigakorana maze twayanze ati uyu tuzovuga ibikorwa Imana yagize. Uwo munsi twoheza giko kabisa. Ivy'imitwaro mukabanza mukabirika, tukaza tuzanywe no gukwiza ibikorwa byiza Imana yagize gute, yakoze. Mbega biriho abashinga intare ati biriho turabizi. Haleluya. Nacewe ndabizi. Imana nihabwa icubahiro kubera Imana yo mw'ijuru, Imana yacu ariyo ifise byose. Bibiliya ivuga ngo igihe yashinze nitagera Imana izoca imanza igize gute. Hari umuntu ashikirwa n'ikibazo mu buryo bumwe n'uwundi akabona nuko ibyiwe Imana ziwe zitaroranye, siko none mu buryo bumwe no mu bundi bitagenda uko ugize gute, uko bigomba. Mugabo nagira nakubwira uhumure, igihe Imana yashinze nicagera Imana izoca imanza zigize gute, kandi kizogera iyi si nyiganye. Mw'iminsi namye numviriza umukozi w'Imana yitwa Bosco aba muri Canada avuga abantu bapfa bamaze gupfa mu ntambara yo muri Ukraine. Ingene abantu benshi kandi n'ubu barapfa, n'ubu barikora kubera isi iragize gute, iranyeganyitse. Isi iranyeganyitse kuko kunyeganyiga si kujya hariho kunyeganyiga ngo n'abari muri yo bakagira gute. Igihe murabona abantu bose bari muri isi turiko turagira gutya, turiko turanyeganyega, hari ibyo murabona. Kunyeganyiga ni ibi bibazo vyugaritse isi yose ikaja mu gatebo, ibintu bikaba bibi. Umuntu akibaza ati none Mana uri he? Umukozi w'Imana yashinze intahe avuga ibitangaza Imana yamukoreye, siko? Kandi hariho n'abandi nyene bataca babikorerwa nk'uko Imana yabimukoreye. Mugabo ibikorera uyu igakorera n'uriya kugira bose bafatikanye gukwiza ibikorwa byiza Imana yakoze, bahesha Imana icubahiro, bamenye ko ari nzima. Mugabo abandi benshi bakagira gute, mugabo yaragenda mbega bagiye habica n'abagenda. Umuririmbyi yavuze ngo shimitse nambuwe umubiri nambifunge zabwawe. Siko yavuze no. Rero abantu b'Imana, Imana idufashe kandi cyane. Pawulo ariko arabwira ishengero ry'i Roma hajya ku gice cy'indwi yavuze amajambo akomeye, kuko mu bisanzwe n'umuntu w'umutindi atizeye Yesu aya majambo turiko turayumvuga arayumva akumva ati nukuri Imana ikurikirana ibintu byose. Imana iriho, burya si benshi bizera, si benshi batizera. Turi kumwe mu Burundi hose si benshi batizera. Mu bihugu bindi bariho bavuga ati ntamani, babita leta te ntibemera Imana, bavuga ati ntamani hari, umuntu apfuye birahetse yabayeho uko nyene ntamana ihari.
Imana ishimwe twebwe mu Burundi wacu turemereye mu Burundi hari nibaza ko abantu bahakana Imana kuri Imana ibaho turabizi nicyo gituma abantu barazi gukora icyiza akana kanje kaguye akana kagenzi kaguko urabona ko kantu ngo vyonse ziko kala kanje wowe niwo bakanyegera inkoko kwa nawe mukanza n'ubufata umuntu yigishiriza ibintu umwana ninde mukandamenya yuko atahura ikibi n'icyiza siko none mugabo mu bisanzwe ikibi ni ikimana yabujije icyiza ni ikitwemererwa gukora mbega suko mu bisanzwe turiko turaraba nk'uko umuntu abibona byiyumviye umenga kwica vrema inkoko ukubaho ukayirya ubu uri umunyakibi kabisa mw'iyi minsi narayishe irantera akagongo ko umuntu umwe yambwiye ati ndayikubagira mugabo sinshobora kuyitema nca ndayikere mugabo ndabona ingene zasigaye itambatamba gasubire gatambatamba gasubire gatambatamba vy'ukuri ikigumuriza nuko twemererwa mugabo yaba tutabyemererwa vy'ukuri kubaho ukugakerera umenga nawe nta muntu ufise mugabo ngenda babwira ikibi n'ikibiriya yaba ikibi n'ikiyesi yagize gute yamucitse none si uko bahera muri mwambari urikaraciza urubanza ngo nagishimaho oya nyumva wowe ugugumizwa kuyica ntuducize urubanza uyica ibyo turabyemererwa kuva kera hose ni kera mugabo rero ndi kw'iki kintu Imana idufashe hari ibintu Imana yabujije abantu bagakora naho babikora Imana irabikora kandi Imana imaze kubikurikirana Bibiliya ivuga ngo igihe yashinze nicyagera izoca imanza ziroranye ibintu byose bizobikurikirana umuntu arakwiye kuba mwisahirana umuntu arakwiye kuba mwisahirana agashitsi avuga ati Mana yo mw'ijuru umfashe aha asaza ariko aravugishwa n'Imana na jambo Imana yavuze ngo ndabwira abirata ati ntimukirate mbega abirata barabaha abirata barabaha mbega abeho hari abeho n'ababashishira mukirata wavuga ngoya eko wahava wihenda ngoya nitega kuvuga ko wihenda abantu benshi birashika tukirata kuko kwirata ni ukutanyine kwerekana ibintu Imana idufashe tubabarire hari ibintu dushitse ko tutadukura impumuro tukavuga ati Imana ngirira iki mugabo Imana ivuga ati ndabwira uwirata ati ntukira nawe wishira hejuru Bibiliya ivuga ngo ntukabyura ihembe ryawe ngo urishire hejuru kw'ijuru kuko ngo gushirwa hejuru ni kuva hehe iburasirazuba ngaha mw'iki gihe Asafu yariko aravugishwa iburasirazuba n'iburengerazuba sinzi ibintu by'ibihangange byari bihari mugabo namwe murazi mukahise ka vuba turiko turaraba nk'ahariya i Babuloni tukaraba n'ahariya muri Egiputa muri Afurika harageze igihe kuko ahantu Asafu yariko aravugishirizwa iburengerazuba novuga ko ari Egiputa iburasirazuba biriya bihugu by'ibipurisanzo bikomeye reka mvuge nka Amerika burya umunsi ushigikiwe na Amerika ikagushigikira igipurisanzo mu ruhande rw'ubu worema nemwe niwe mwama mukurikirana hari igihangaga igihugu gikomeye cyitwa Venezuela
Venezuela niyo misi iheze Amerika yaraje umuperezida akomeye cyane yitwa Macron imutora ku gitanda ari kumwe n'umugore iramutwara neza gushikana muri Amerika nakuze utora agati nakurikiranye ngo byaciye mu buhinga bukomeye cyane bakoresheje ibikoresho bitari byigere bikora mu isi ziko hari ibintu byinshi n'ubu bikigizwe banga bitamenyekana bidakoreka ibyo bihangange umuntu aba afise ingo yo kuvuga ati gushima hejuru kwanje guturuka hehe mugaba hasafu Imana iramuvugisha ati gushirwa hejuru ni kuva hehe ntari burasirazuba kandi ni kuva hehe uburengerazuba mugaba kuva kuri nde kuva kuma kubera iki Imana bantu b'Imana niyo ifise amadosiye yose hehe mu kiganza ibiba mw'isi byose kugira ngo ababwire twebwe tuba dukwiye kunezerwa tukaba turyohewe nk'uko bibivuga ngo nimunezerwe ubugwaneza bwanyu bumenyekane bubonekera abantu bagaha wibutse ko Imana ari ifisiki siko none niyo ifisu izoca imanza zigize gute zibera kabisa Imana wowe wirinde nakurikiranye umukozi w'Imana avuye ngaho imbere yawe yavuze ngo wowe wirinde ikibi icyo ari cyo cyose muka wa murongo navuga mu Baroma 7:19 handitse ngo ikibi ntabwo ikiza ngomba sico mugawe ikibi ntagomba akabacira 2:4 ngo ewe jewe nabo 2:5 wari Imana ishimwe kugana Yesu nawe twaragere gugu Yesu twariho eka twari babiri nukuri twari babi bakozi b'Imana mukamera mbere kacu ntihazagira uwibesha ngo yirate turi babi mugabo kuba muri Kristo kutakugira abantu cyo gituma hajya mu gice cy'umunani ku murongo wa mbere hacaba ngo noneho abari muri Kristo Yesu ngo nta rubanza ruzogira noneho abari muri Kristo nta rubanza ruzogira ibi abantu bakorera mu isi ni byinshi kandi nagenda gusubirira mu Imana ibikurikirana mugabo wewe ugwanire kuba muri Kristo kugira ububi bwawe nicyo gituma muteze murara kitwa kumenyesha umuntu w'Imana n'umuntu akitwa ububi n'ijambo nicyo kintu cyerekana umugororotsi bakoze b'Imana umugororotsi uzamumenyera kukugira umutima umenetse aracumura akihana aragwa mu rutubi akaboneka agacoboka siko none aremera ko ari umuntu mugabo wa muntu afite umutima ukomanaye Bibiliya yavuga ngo ntukabyure ihembe ryawe wa munyakibi ngo ntukabyure ihembe ryawe kuritunga kw'ijuru ngo ntukakugushimanaje inzozi ndavuga ukabona umuntu avuga ngo ufise ububasha uwo muntu urapfa uwo ari we wese wabyamuca uwo ari we wese nitavuga ngo muzicuri urasenana zahitsosi wewe uri munyakiri kuko nyina kubwire Imana yo mw'ijuru twumvise ko nicisha umwe bugufi ubundi kamushira hehe kandi bigira itamugisha igize kinyurane abantu baba bari ngaha umikagira ngo tuburi hano wicitsako hano wibaza nabaga n'igituma n'ingene byagenze uvyemera uko baba barabishije ngo turavyemeye ngo byagenze uko nyene nane nimumva ko tukwiye kwicisha bugufi umugabo ngaha ntihabuze abanyakiri umuntu atemera kwiba umuntu atemera gutsinda umuntu atemera ngo n'umuntu
nagira ndababwire tuzorinda tuva mw'uyu mubiri tuvuga ngo amaraso ya Yesu no gushika ku mfiro wewe uzokivuga ngo amaraso ya Yesu. None ni kubera gutoya ntacyo bamwe wishyira hejuru tuvuga n'ukuri ukavuga nk'uwahawe ububasha bwose babikitse kwicisha bugufi mugakora ikindi. Ubu rero n'umwanya wo kwihana Yesu abahetse kandi abatabizi dukorera ku minota dukorera ku minota harenga umwe si munini mukabihanya wabuda kibi we wowe ukora ikibi wowe uvuga amajambo mabi wowe wishyira hejuru wowe ntagondwa ca bugufi wihana ube muri Kristo Imana ikubabara Imana ikubabara kandi ikibi ni ikimana yagucice gukora ikibi ni ikimana ituma urutoki ikibi ni iki mwebwe yararika yakubwira ati nukuri ibi bintu nibyato cyangwa kufi bihari icyo nicyo kibi nicyo ukwiye gutungana nicyo ukwiye kumera neza imbere y'Imana ati Mana nukuri akindisho tsindanishiriza nukuba muri wowe naho ubundiho umfashe kuko Imana iri kubikirana amadosi yawe hagati yawe Valeria n'undi yitwa Dondo wo muri mwebwe bijya byose Imana ibikurikirana ku rutonde byose ivuga mu munsi nashinze ngo nzoca imanza tugize abantu b'iki gihe ntibazi ko ari byo kandi ntibazi yuko ari byo kuko iyo bimenya ko ari byo bo kwicishije ndabwira umunyakibi mu izina rya Yesu wemere kuba muri Kristo niho honyine ububi bwawe bugira gute bukurirwaho nk'uko Pawulo yavuze ngo wejewe ndagowe ngo ikibi ngomba sico ngo icyiza ngomba sicomora mugabo ikibi ntagomba akanacogirana ngo none ngo wejewe ndagize gute mugabo ataramuka ngo Imana ishimwe ngo kubwa Yesu Kristo umwami nabongere umuri Imana ishimwe kubwa Yesu Kristo umwami wawe nacuba emera kuza wihane gusa ibisigaye ibyo wagabikanije uburyo wishize hejuru amajambo wavuze ububeshi ibintu bidatoromotse uburiganya yemwe ibintu bitovugwa Imana irabikora mugabo wemere guca bugufi wemere kugondoka wemere gusika hasi uvuga ati Imana babani ndemeye kuba muri mwe Imana ikubabaye umuntu wese natayihade bantu b'Imana umunini byamena kunibana mutandaturisena gukugororoka kwa tukubigorogota rabaraba kumusaraba ubu n'umwanya wo kuraba kumusaraba ukugororoka kwawe ibanga riri mu kuba muri Kristo ugutunganya kwawe ibanga riri mu kugira umutima umenetse ukemera ibyaha aho niho kugororoka Imana idufashe kabisa tugororokere Imana abantu bace bugufi bihane ibyaha bakoze ububi bagira bagiranira hagati yabo amajambo mabi bavugana ubujyajya ibintu byose Imana irabikurikirana ahandi vuga ngo turabikora nanjye nkagira gute ni muri Zaburi ya 50 ukibaza yuko tugize gute ukibaza yuko mpanye nawe mugabo ngo nzaguhana ngo byose ndabishira ngo imbere y'iki yamaze ndabikurikiranije kuko waze kugira gute kwiha Imana idufashe kabisa uyu mwanya abantu bihane bace bugufi bagira imitima imenetse bemere ko abanyakibi Imana ibahane yego kabisa umuntu yumva yose Imana umwe gusa ndamuhaye kaza senga ninda ngoma gusenga